imiduga myinshi itondeye igitoro ko bitari bisanzwe biri. Hanyuma benshi bakibaza mbega ni kena ry'igitoro ryasubiye kuba. Mu bisanzwe iki kibazo gihari ni kibazo cy'ubuhinga. Muri iyi minsi Tanzania yarashize poro y'Dar es Salaam, ikivuko cy'Dar es Salaam mu minwe y'abikorera utwabo bita guprivatiza. Hanyuma ubuhinga bazanye gukoresha rero buratandukanye n'ubuhinga bari basanzwe bakoresha Tanzania. Byaciye bituma yaba obere y'iwacu n'ibindi bihugu byo mu karere kuri igitoro muri Tanzania bigira ikibazo. Ni kibazo cyo gusoma bimwe twita bill of loading. Ubu rero nkuko mubibona baragiye gutora igitoro, hanyuma biragora ukuntu boshira ama bill of loading ngo bakorane na obere yo ngaho iwacu. Byatumye tugira ikibazo nk'iki mubona ngaho, ariko ubu byamaze gutungana. Ubu hari amakamyo ahagurutse arenga 40 azanye igitoro novuga cy'ubwoko bwa mazutu, nkuko n'izindi zibwiza kuzana igitoro cy'ubwoko bwa essence. Barugura duhumurize abene gihugu, ntabwo ari kena habe namba twakomanze igitoro gikwiye, ahubwo habaye ubuhinga novuga ingorane, novuga problème technique. Ikibazo cy'ubuhinga cyatumye haboneka imirongo, ariko mu minsi 2 bizoba byamaze guhera. Icyo gitoro kimaze gushika twamaze gukorana nabo. Ubu oberi gikorana nawe washasha ariko ku kivugo cya Tanzania. Ubu ntabwo bizosubira kuboneka.